Amatora ya 2025 ariko aramota. Mu mwaka uza Abarundi bazokwitaba amatora y'abakuru b'imitumba, abahanuzi b'amakomine, abashingamateka n'abakenguzamateka. Inyuma y'imyaka 2 mu 2027 naho bazotora umukuru w'igihugu. Hakaba hari itegeko rishasha ryizwe kandi riremezwa n'inama nshingamateka. Hari ivyo twomenya kuri iryo tegeko rishasha rigenga amatora. Iyo niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga uyu munsi. Mwiriwe, ni Davi, nizere ko meze neza mwese. Harashizweho ibwirizwa rishasha rigenga amatora rihindura ibwirizwa nimero 1/11 ryo kuwa 20 Rusama 2019. Rikaba ryarizwe ryongera riremezwa n'abashingamateka ibice 98% kuri uyu wa 9 Ntwarante 2024. Hari ivyahindutse muri iryo tegeko. Icambere kandi gihambaye nuko ayo matora azoba hisunzwe ukintara, amakomine n'imitumba vy'igihugu bigabuye gushasha. Biri mu itegeko ryo kuwa 16 Ntwarante 2023. Ica kabiri ni igitigiri c'abakenguzamateka bavuye kuri 39 baja kuri 13 mu itegeko rishasha. Ica gatatu amafaranga asabwa bazokwitoza nk'ingwati caution yahindutse. Bikaba bifise intumbero yo kugabanya bitoza batabishoboye, ico bise candidature fantaisiste mu kinyamazuru. Mu kibanza c'abahanuzi b'amakomune hazotangwa ingwati y'amafaranga y'amarundi 200,000 mu gihe atangwati yahora itangwa muri ico kibanza. Mu kwitoza nk'umushingamateka canke umukenguzamateka, umukandida azotanga ingwati y'imiliyoni 2 mu gihe yahora ari 500,000 ku mushingamateka n'400,000 ku mukenguzamateka. Mu kibanza c'umukuru w'igihugu uwitoza azotanga imiliyoni 100 kandi bahora batanga imiliyoni 30 z'amarundi. Tukiri ku bijanye na yangwati, igihe hariko harigwa iryo tegeko, bamwe mu bashingamateka barerekanye ko izo ngwati zisabwa ari umurengera, ngo zishobora gukumira bifuza kwiyamamaza badafise uburyo. Ku rubuga hwaniro X naho, Asher niyo nizigiye yanonosoye ivy'inyifato y'uburongozi bubereye, abona ko ingwati y'amafaranga atari ikwiye gushigwa imbere gusa, ngo hakwiye no gusuzumwa ingene nyene kwitoza agendera ubuntu n'ubugororotsi hamwe n'ico yamaze. Tugaruke rero kubigiye guhinduka. Ica kane ku rutonde rw'ivyahindutse nuko muri iryo tegeko rishasha umukuru w'umutumba adashobora gufatanya ayo mabanga n'ibindi bikorwa canke ngo abe mu ndongozi zo mugambwe. Ica gatanu nuko abazokwagirwa n'ivyaha vyo mu matora mu kubahana hazoshigwa imbere kurihisha amande aho kubashira mu busho. Ica gatandatu hategekanijwe kandi kwitora ryose scrutin rizomara umunsi umwe kuva isaha 12 z'agatondo gushika isaha 9 z'umuhingamo. Aho ni kugira ngo habeho umwanya ukwiye wo guharura ivyavuye mu matora. Twibukanye ko naho bitari muri rino tegeko riheruka gutorwa, kimwe mu bizohinduka mu matora agiye kuza ari ikoreshwa ry'uburangamuntu ntiganwa biometrique. Vyari biherutse gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo intwaro yo hagati Nkurikiye. Kubw'umuhinga mu vya politique Denis Banshimiye ubusa, ngo kubona uko amatora yimirije haca hahinduka itegeko riyagenga bifise ingaruka atari nziza. Yavuze ati uko kuntu amategeko aguma ahindagurika bituma inzego zigoyagoya. Nko muri kino kiringo iryo tegeko rigumye rihindagurika, nuko inzego zica zihinduka izubakiye ku muntu. Nukuvuga itegeko rica rituvyarira inzego zavuye mu gushaka k'umuntu zigaca zishiraho ubushobozi bw'umuntu aho kuba ubushobozi bw'inzego. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Sada Nahimana yaratahukanye agashimwe muri ryahiganwa ry'isi ry'abigeme bakina urukino rwa tennis ryari rimaze indwi 2 ribera i Bujumbura. Sada rero rikaba ryamusigiye ikibanza ca mbere mu muce wa double, ni kuvuga aho bakina ari babiri ku mpande zose. Aciye abo wa gatatu ku rwego rwa Afrika n'uwa 269 ku rwego rw'isi. Febabu yarahagariswe vy'agateganyo n'ishirahamwe rigenzura ivy'urukino rwa basket ku rwego rw'isi FIBA. Ikaba yafashe iyo ngingo kuva aho Febabu isabiye abakinyi ba Dinamo bari bitabiriye inkino za BAL kudakina bambaye umwambaro uriko ivyandiko vya Visit Rwanda. Bikaba vyari bivuye ku migenderanire itari myiza hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Mu makungu naho Irani yaracucagiye amabomba arenga 300 mw'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu uheze. Iki gitero cabaye nyuma yaho Israeli itereye ubuserukizi bwa Irani Damas muri Syria. Ico gitero kigahitana abakozi b'ubwo buserukizi hari ku wa mbere ndamukiza. Mu gihe Israeli yemeza ko izosubiriza mu ndumane Iran muri ico gitero,
benshi mu bahinga bakurikirana ivya politike batinye ko iyo ntambara bishobora kurangira irandagase ahatari hake ku isi. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, ahanje tuzosubira ejo.